Okay, Alvin bajya n'abantu nkatwe kandi ntacyo bantwaye. Nice. Abarinjikazi b'abakobwa ari benshi Alvin, sivyo? Kandi turacari handi urakunda inkumi. Umukobwa ushobora uraba mu barinjikazi bavuga ati sha ujya nukuri je no mukorerako. Naho novuga ati naho ari ku mugabo ariko si byari gukunda byari kuzoba wanje byari kubanda mu barinjikazi. Wowe uzi Iritina Ashley Diva no bici. Acha. Je bajya ni guyanje. Kabisa. Iritina na Ashley Diva. Ni guyanje. Je mbona abakobwa kundi ko bameze. Ubakundira iki? Nabanze kubwira ko ari guyanje urabitahura. Ushaka ndakubwiye ndabakundira iki? Ndabakundira urutwe. Ni guyanje. Tari gura biyambika wanajiachia sana mitandaoni. Oya, pas du tout. Nakubwiye ko ni guyanje ndafise impamvu ko ari guyanje. Abana bajya je ni guyanje kuri. Mwalimu ndi professionnel. Satbirego akunda Facebook ntari professionnel. Ari professionnel muri genre yindi. Ngwa muri genre yanje ntari professionnel. Ndumuniga Tierto Babyloni. Toi, nguru mukingi wa rap ukiyita number 1 mu barapere. Moi j'ai pas peur, Shakuzarena, Brad Fer, fata Mike fata yindi tuje mu kibuga turabe urutu wundi na kare nguru mukingi. Harabavuga ngo sizi kurapa ikirundi. Niyi Dakarira kuga. Abashatse kuvuga bajya ari abantu bavuga ko je ntazi kurapa ikirundi. Arandi bigira abakingi bakigira abahinga abandi abasimba atana kimo baza atari ugupinga wa muhamaka agahunga. Yeah, this is Burundi. Aho navukiye, aho narerewe. Je suis fier de mon pays. Yeah, this is Burundi. Aho navukiye, aho narerewe. Je suis fier de mon pays. Yeah, this is Burundi. Aho navukiye, aho narerewe. Je suis fier de mon pays. Yeah, this is Burundi. Gihugu cyiza. Reka mbivuge. Nawe ntegera. Yeah, dufise ibiyaya. Yeah, dufise ibiyaga. Amarame, comme ça vous êtes avec Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui trace la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni permet sa guerre. Man, pourquoi tu me regardes comme ça? Amazina ni kwawe? Yaga. Okay, ça. Ngo yaga kanjira kazi kwa sana. Kuna tumemfani. Ukazi kwa sana. Kiriko Dakar, kazi kwa la vache. None nta site web uzitwa yaga. Yafite na page. Turero majambo make ni ushatse kuvuga. Yaga umbashatse kuvuga vuga. Ganira. Okay, sawa. Simbashatse kuvuga safi. Okay, safi. Alvin Smith, of course, reka jewe mpere ngaha umaze igihe kitari gito mu muziki. Yeah. Bon, si kirekire cyane kuko je natangiye music muri 2016. 2016 uri imyaka yaciye Alvin. Bon, haciye 4 ans. Imyaka ine antuka irakwiye Alvin. Si. Ku muntu amaze kugira experience yo muziki irakwiye. Ya ku muntu afise umufasha canke abamufasha irakwiye. Okay. Umuntu adafise abamufasha n'imyaka ijana oyimara atanamurashi. Sawa. Uhuye n'umuntu avuga ati Alvin harashika mu muziki. Nta hazashika umushiriki. No mishura yuko ari kijuju ko yaje aho maze gushika nje ndabona kuko aho nahora siho ndi. Ibintu bibiri Alvin amaze gukura mu muziki wiwe byinshi cyane. Big bro, na still easy hapa mimi nazitoa mu muziki. Wambaye muziki? Yaga. Wambariye ngahe? Bon, ivyo bigira bajya wa Babylon. Ariko mantuka umuntu mustafa kumenya. Look abafani mo murazi ngire nambara n'ivyo nambara murazi amapriya bisi ngombwa yuko ndabivuga. Okay sa. Murazi priya iki kirato. Mzee. Murazi priya isi bya birato by'abasirikari ba. Braz, wowe sinyakinga we pareki wowe uri wakera wowe nuzi ibintu bigezwe. Ahubwo mwe munyereza Timberland za jaune, rouge, vert. Wazanye rero black. Nice kabisa. Ntabwo ari black man. Ni ya jeans. Ese ugwaye manera. Sa. Amarori yambara kugira ubegwe, amarori yambara kugira kwingiringira kubura amaso cyane. Uwo amarori y'amaso bayambara kubera amaso. Amarori y'inkaya abazungu bayakoze kubera tuyambare tuwegwe. Okay, tikoka. Alvin, igitambara iwawe nyine wagifunze bisigura?
wowe namwe bafuna kubaje usimya kingahe wowe ibintu bigezweho ntavyibona cyangwa uracari inyuma urumva tugenda n'ibigezweho si tugenda nibihe none se ujya hajya wambaye igipatate duse imbari igipate ngo tugenda nibihe impuzu Alvin yato kwambara nizi zimeze gute impuzu Alvin yato kwambara nawo mama he dawe tugenda n'ibigezweho jewe ndagenda n'ibigezweho mugabo hari izindi mpuzu nambara ziba ari za kera mugabo jewe nkayambara nkayihindura nkigezweho si nkiye zose zose uramaze kumaje nambaye ikoti zo ya mafoto yanje yo kuri diplome nta costume wambara ndambara bien sûr ndambara kandi rambera trop même si okay sawa urifuza kuzovyibuha kurutangaha canke wifuza ko sinifuza kuvyibuha uvuza ko uguma kunyene kubera tu ça s'en va comme ça urumva ko cyane I'm so proud nje kwa Alvin antumye ifungurwa nkamuza nize mfungurwa ndamuzana tufungura atoye bon sha urya jiwe sendi omnivore genda rya byose je sinura nanjye nimwe utaje oya yote napigayo okay Alvin Smith kushika kuno mwe afisi indirimbo zenga bon ziwa nchange na collaboration ziwa nizo maze kugira ko izugi maze gukoresha ama collaboration na Jones ije isandayo muri YouTube okay ngandi yazanye zishika 10 kandi uravye YouTube yari kuratera imbere Alvin si ari abartiste benshi je nduta n'ama subscribe muri channel yanje nduta n'ama views ari abartiste bakera bantanguriye iyi ça montre combien de fois umuntu ariko arakora cyane turakeneye yuko dufita app imwe Instagram na Facebook ukuvuza ko twofitiya Facebook kubera iki Facebook ni professionnel Instagram professionnel si ariko turaje birakunda cyane koresha Facebook protein mihora kubera kubera abona yuko ari follow kuri Facebook kuruta kuri Instagram kandi kubera abona yuko abafanzi biwe benshi bari kuri Facebook atari kuri Instagram nkaje mvuga uko kubera cyewe ufite abafanzi benshi cyane kuri Instagram kandi benshi cyane ufite kuri Instagram na Facebook bakunda urabitahura okay biboneka abantu benshi bakoresha Facebook nawe bari professionnel Facebook normalement ni professionnel satbirego akunda Facebook ntari professionnel ari professionnel muri genre yiwe ngao muri genre yanje ntari professionnel okay nice Alvin Smith iri zina ryawe ryaje gute genda ko atari ko witwa bon Douiman Alvin moi Alvin c'est la même chose qu'Alvin Smith abantu barambona kera nkitangura ibintu byo kuririmba bon nari umudanseur kera banyita Alvin Johnson ko rutuntu nigira ko ni ya sinema Alvin Johnson urayizi mugabo narabonaga ujya mu Petit Smith agitangura kurimba ujya Jane Smith ndamufana sasa ndabona Alvin Smith kirajana usha kanite Smith ndake ndita Smith irafata kandi ndabona Alvin Smith iratoka ico kubita ko ngombe la vache originale twebwe tuva hariya ibururi twebwe ibururi hako inka yogwara mahagwara umuntu umva twebwe iwacu inka n'ikintu gikomeye cyane cy'agaciro bon ndetse iwacu ngaha mu Burundi bibaza muri 3e mane twariza akamaro k'inka inga nicyo gitunga cya mbere gifisa akamaro kandi gitanga ibintu byinshi cyane kuruta ibitungwa byose ngaha mu Burundi ndaza urabizi uraza akamaro k'inka ni byinshi cyane rero urumva tirika witika si jene burya jewe ndi umuntu wakamaro cyane muri iki gihugu nikuranye ni mutarabibona okay Alvin reka tugaruke ku maskendo rero ariko arakuvugwa ko atandukanye Alvin uri umuntu w'amaskendo sana why urakunda skendo Alvin cyane skendo zigukunda kubera nzi ku create skendo gafata sibo shobora ku create skendo gafata handi munazi create skendo ndiko ndavuga hari umuntu ushobora gukora skendo ntifate abantu bakabona kuri kijuju nawe ukora skendo kajugumiza abantu iba ariyo iba atariyo mugari kajugumiza abantu comprends okay birakunda kuvugwa cyane Alvin biravugwa cyane yuko abariringi benshi reka je maskendo yawe uretse maskendo atandukanye gushikaho wanashima uranafungwa warigeze gufungwa I know okay ajya maskendo yose kuri wewe arafite ikintu ariko aragufa arafite ikintu yongeje cyane cyane iza classic kuko wowe ni wari kumenya Alvin Smith la vache originale utigeze ubona bijya bintu ari abantu benshi bamenye biciye kuri bijya bintu you know bacavuga umuntu ninde naramubonye n'amaposti yo muri Congo mu Tanzania Rwanda bapostinga mu artiste quelconque yagize ibintu quelconque tu vois aho n'abandi bantu même les Burundais tu vois baca kuraba uyu muntu c'est qui mais putain c'est qui ce gars là reka nkurikirane il fait quoi dans la life c'est un rappeur mais c'est un rappeur sans blague reka nce kuri YouTube Alvin Smith il a des chansons aussi ouais il rappe bien putain ararapa neza
kuva no musi ndi umufanzi wiwe okay kugira mfane yavuye he yagiye arabona ibintu bitandukanye acashaka kumenya indani ico ndi je utira abandi barinje uwo bahanura kugira scan arundi umuntu ashobora kumbona nayisohokeye muri club canke mu kirori quelconque atanze akavuga uyu musore ko aberewe uyu musore mbega ashakora iki sha umusore ashobora kuba ari umustar usanga ari umuntu pembe akambwira uyu ni Ravage original ni umustar ntawe narinzi mugabo sha ça se voit biramusa ashise muhi wabo aza kura bashaka gahungure kandi akarabe Instagram Ravage Alvin Smith akaraba shaka kumera ga star atwaye indirimbo ziwe kuva uyo munsi azitangura kunkurikira kubera zo yamaze kubona ibikorwa byanje mugabo kwa ikintu cha mo influence kugira ankurikira ni iki apparence on a des artistes ici au Burundi badasana baririmbyi gusanga n'abastari mugabo kese umuntu akubwiye ujya niwe kanaka ujya niwe kanaka sans blague mais on dirait pas lui mengo siwe nibimusana gato mugabo arundi mu artiste ntubumuzi mugabo muravye ukabonye uyu ni umusari vraiment sindamuzi mugabo uyu ni umustar okay sawa ni Alvin Smith Alvin biriko biravugwa cyane yuko Alvin numwe mu baririmbyi basohokana ba gay of course n'abajya abantu bajya bahungu bihindura abakobwa ba gay abagenda bazira bazi kandi amafoto menshi yarasirikiye cyane ngo Alvin numwe mu bantu warashimye biranavugwa cyane yuko umwe mu ba gay yitwa Jean Desiniuka Jean Daniel voilà Jean Daniel yuko mushobora kuba munasohokana kabisa original ibintu bize gute ukuri kuri hega bonne question tukibazo abantu benshi barakimbaza none wewe kuri kishaka kwemeza yuko je tushaka kubansohokana n'ujya urabizi niyo mpamvu tuje kugira tubimenye ariyo action maze kumbona ndi kumwe nawe tuko turagira action yari yose umwasi kushobora kuvuga ngo umuntu wose ukana na nuzenya na kana utaragira umubona none iki nacho ndakubaza Isaac burya wewe abajama wewe ufise bose ubuzi ico bari voilà none urumva tutura abartiste kandi turafise abafana batandukanye tu vois je kugira Jean Daniel ndamumenye ni kubera musique aramfana amaze kumfana aranshigikira araza mu Burundi sha kanaka ndagufana ndi mu Burundi kanaje urazi ko ndi mu Burundi tushaka kuzobonana mais pourquoi pas tutobonana alors que uri umufani wanje bakura ari wiwe yaravuze ko ari wiwe mais putain je ndari wiwe kubera iki namuhira afise okay none kuri ari wiwe bisigura iki eske umba bisigura ari bana nabandi bantu babana ntabyo tuzi none se wewe wamenye gute ko narayi wiwe utabizi uko abana n'abantu cyangwa utabizi uko nagize big bro hari ibindi bintu utoko muravuga je urazi je guyanje ni inkumi kuri we inkumi officiel birazi officiel bajya n'abafana kandi okay à part ça bajya sont des Burundais natwebwe n'abarundi none Isaac wewe umaze kuvukana n'umuntu nkujya uwo mubwira umuvyeyi wawe uyu mwana umukuru mwana bacu umwice igikunda wewe nimba ari umupeti frère wawe ukacubona mwibara bari kwavuga wewe namuge kubita uvuga amazi ari mu mukubite cyangwa mu protège parce que vous êtes de la même famille okay ujya nituvukana mugabo no murundi nkanje hari abandi bameze kujya ngaha babarundi nkatwe tubakumire hari umuntu waremye wewe hari umuntu asize ngaha kwisi uramugaburira uramwambika okay so Alvin ariko bimaze gushika kuri etape ivuga ati yuko musohokana ibi bintu bisigura yuko kubera batubona turi kumwe bacha bibaza ko tusohokana none Isaac wewe ni nkuko Jesse wa ku urafise umugore bon ndashobora gufata umugore wawe twaba abagenzi et puis abantu bakatubona turi kumwe Isaac ntibazokubwira Alvin Smith usigaye tubona agenda n'umugore wawe faites attention c'est normal okay ça okay Alvin bajya n'abantu nkatwe kandi ntacyo bantwaye kuko cyenda bafata nk'abantu basanzwe tuvugana ivyacu bisanzwe barabizi yuko je nikundira inkumi barazi icyo bari nabo nyene turabajama c'est tout hari bindi okay kandi sishobora kubintu bashobora kubakumira jewe kuko nta numwe je naremye sa Alvin of course je nakurikiranye kimwe mu kiganiro umesha makuru mugenzi wacu yagiranye n'umuririmbyi Bface of course
Bface on the floor ni umuraperi uri umuraperi aravuga neza cyane kandi yarabitomoye neza cyane yuko arindiriye yuko urashobora jyaro n'ama interview twakoranye na Bface yambwiye ati je ndindira abaraperi kuko nambaza cyane kibazo ati kubera iki baraperi kubera ko abaraperi bamwe bakwishura bakuririmba ariko ntubishure asharavuga ati je ndarindiriye nombre ndafise nombre y'abaraperi ndindiriye banyishure nibaheza nzoce nanje ndabishure nashobora kwishura muri rimwe umwe ngo bikuru ushaka kuvuga yuko je nanje no mwishura namwishyura kubera iki ndamwishyura nkanje shaka rero kumenya kuri wewe avuga yuko ari number 1 kuri wewe bisigura kuri wanje si numéro 1 si na numéro 2 3 4 numéro 1 c'est moi-même Alvin Smith ama kumwishyura sishobora kumwishyura kubera ndamwishyura ndamwishyura mana hanyishyura amajenga yiki sikujibiye kugira uti kubera yuko utinya ntakwishura nkuko atishura abandi ushaka naje ndamwishure bice cyitwa yuko je namwishuye mugabo wewe ntigeze anyishura urumva je nce boneka yuko ndi down ngayike sasa kwa taarifa yako sikujibiye kandi t'es pas numéro 1 numéro 1 c'est la vache originale OK uri numéro 1 gute kuba waragerageza kubitahura aragerageza kubitahuza akabitahuza n'abantu yuko ari numéro 1 nikimenya ati uravye kuri show je ndashobora kugura show je nyene nkuzuza la vache no brother yo ni question y'akazi ko gukora cyane kandi gukora cyane ntibisigura numéro 1 kuko ari abantu benshi bakora cyane ngaha numéro 1 numéro 1 donc number 1 numéro 1 ya uri kurumva nibisigaye kuciba mu buntu wa mbere ari abantu benshi nga je none Isaac ndakubaza je none ubwira biranane kubya concert mu kinama mu kibitoki hehe nibinaniye kandi c'est normal wowe nibazikora akabona ego arafisa abafani biyo bamwemera twese turamwe kuko ni muraperi nkanje nawe ndibaza c'est la même chose ngapana kucuvuga ngo wowe ni numero kwande ni numero 1 iwawe no kubawe apana kuri jewe wewe ni wawe ni numero 1 Of course. Okay, you are wewe Isaac Classic kwa Alvin Smith. Sawa. Okay, Alvin reka rero tuje mu bibazo bya nyuma bya tuve mu muziki gato tuje mu buzima busanzwe mu bamorero. Cyenda kunda gukora ko cyane tutuntu kuko kugira tumenye cyane aba star. Alvin atugiye ko akunda inkumi of course. It's true? Si. Afise abadada bangahe basohoka na jewe nta mukopine fils. C'est officiel. Kandi ufise umwana? Bize kufise umwana. Kandi biri officiel. None wowe ujya none. Ujya wowe ujya mugore wawe kugira mugire mariage. Niwe mwatangwe gusohokana mu cyama mariage cyangwa ari abandi waciye ko ugena muradragana mufuratana ipi muhebana imera ntimeruka urahura n'ujya muragira mariage. Ari abandi no? None abo bandi bose barabagore bawe. Umugore wawe n'ujya ari mu nzu ujya mwagize mariage. Alvin kibazo je ndagenda kubaze urakunda inkumi ibintu bibiri bigukwega cyane kumva yuko kuri we biraboneka ko utokunda iyo kundi inkumi bisigwa yuko nazo ziba zigukunda kuko ntushobora gukunda ibintu bidagukunda. Haja Alvin ashobora kumara igihe kingana gute atarakora amabanga mu cyumba like ubwo n'urusaku ni kibazo kiri same kuko umuntu akunda inkumi birajana n'ivyo bibazo none se okay je te comprends bisigura yuko kuba umuntu avuze yuko akunda inkumi bisigura guca wiyumvira ivyo wiyumvira wapi yo question je sija kwishura kabisa Hoya Alvin uramaze kudiraga umukobwa kuri Facebook aba mubunanye ugasanga siko yasa kuri Facebook cyangwa Instagram cyangwa sinzi kuri social media of course haba mukabona ugasanga siko yarasi arakira izo ndiyaza nawe ari gushikira bras cyane byarabaze kushikira gazi kabisa bon urumva ariko umuntu muyaga umuntu kuri Facebook bon auparavant quand même mukadiraga naye pe mukavuga ya bantu so uri hano kuri konti je kugira ngo duhure kwanza mbanza kwicara hano ndakubwiye ko nicaye sinza kwicara mbanza kwanza gutargeting ngero umeze mbonye atakigenda uzubana kusanda kwandikira hewe erega bwa hundi bace bamamagara baje kuntora s'il vous plaît twashaka kuzopanga indi gahunda usigaye ko mbambonye yuko nta kigenda sasa ibyo njanshikiye plus de 3 fois 4 ndavuga jamais Jésus yakadi kugira ibintu nk'ibyo sawa Alvin Smith arafise guyiwe inkumi akunda sawa cha kumenya gu yawe abakobwa baba bameze gute kuri Alvin bakujyohera mu maso no kuraba umwe none wewe les goûts sont partagés nivyo rero cha kumenya je ndafise gu yanje urafise gu yawe cha kurere kumenya gu zawe none wewe gu zanye ndazikubiye ushaka ashobora kuba kuraba kuri n'umwe ashobora kuba ino interview avuga ati cha nanje ndi muri babakobwa nazo mvuga je guzo se nizi wanje je sinora umurimyi mwiza natora isuka
n'isuka yahongose amenyo ararimisha uko nyene. Sawa. Yeah. Okay, nice. Abarinjikazi b'abakobwa ari benshi Alvin. Yeah. Sivyo? Kandi turacari handi urakunda inkumi. Umukobwa ushobora uraba mu barinjikazi bavuga ati sha ujya nukuri je no mukorerako. Naho novuga ati naho ari ku mugabo ariko si byari gukunda byari kuzoba wanje. Byari kubana mu barinjikazi. Wowe uzi. Iritina Ashley Diva je no bici. Acha. Je bajya ni guyanje. Kabisa. Iritina na Ashley Diva. Ni guyanje. Je mbona abakobwa kundi ko babiri. Ubakundira iki? Namaze kubwira ko ari guyanje urabitahura. Ushaka ndakubwiye ndabakundira iki? Ndabakundira urutwe. Ni guyanje. Tari gwera biyambika baragiye ciye sara mitandao. Oya, pas du tout. Nakubwiye ko ni guyanje ndafise impamvu ko ari guyanje. Abana bagiye je ni guyanje kwiye. Aya tuja kumenya urazi impamvu Alvin. Je ndakunda umuntu akunda inkumi. Kuko tuya hagati neza. Byari ibintu novuga amali. No. Okay, Alvin Smith abahe abamuhira cyaba arabamuhira cyangwa yipangiye cyangwa aba. Bon, ndaba ku buterere. Uba buterere? Yeah. Uripangiye Muhira. Kwa mama. Na papa. Bariho. Yeah. Uruga muri boîte ryari? Je siba. Tous les jours wa muri boîte. Iyo ndabishatse ndagenda. Umunsi urashobora guhera utakwise bia. Bon, iyo ndabishatse urahera, iyo ntabishatse ntuhera. Okay. Sawa. Alvin Smith ni twari kumwe nawe muri exclusive interview mwavyumvise. Alvin kandi urabegwa kukina film frère. Jeke yana rumu acteur. Si. Narabihevye. Wabihebeye iki? Ntamera arimo. Na nzobikina nabona yuko ndonse ahantu ushobora kuvuga. Jeko no kuramo kipintu quelque chose genre qui. Je nadukinye film ngo nawo ba inde iwanje. Je no ba umuntu yatwaye umugore wawe. No kwica. Wowe shobora. Rega mari je ndakomeye ntumboruka. Uzibiro mpima. Urazi karate? Wowe ni itimba nambaye nakupiga dore na bibi yako nabeba. Alvin, religion timenya hari icyo. Ni mukwiye kwimenya. Nibikenewe. Oya. Kubera yuko idini ry'umuntu. Umutima wiwe. Sawa. Yeah. Nice kabisa. Era nukwizera tu. Urashobora kudasenga mugabo ubuzaho uhagaze ka même. Ukizera yuko Imana uki muzira Ramazani. Tubandanye. Muri Ramazani. Ukimenya ko ukemera ko Imana ibaho ukemera yuko waremye waremwe. Sawa. Kabuzi yuko hari wakuremye, hari yakuremye. Alvin je amafaranga ngana gute utokwakira buri nkubitire show? Amafaranga ngana gute nzanyi wawe? Ati Alvin je ndafise kabari kanyigira n'ugurure ndafise 100,000 mufashe n'ugurure kabari. Biravana n'ahantu hariho kuko je no kwa gusa noza bikurikira bon fait ndavye n'ikintu no hakuru. Umviriza Isaac mbashatse kuvuga yuko ndashobora kurimba kwa gusa mugabo nkabanze ikintu ushobora kuganya muri ya concert. Ya igikuru samahera igikuru nakazi. Amahera azoza kandi ajya mu bijana vyawe nawo no bihiba. Ninaja haje bakambona igihambiro kavuga umuntu arashoboye. Haje ntihazova umuntu avuga uyu muntu yaranyemeje haje ndashaka naje kuzomwimvita. Sizombwira ko wampaye ijana wewe. Cyangwa sizombwira ko nagufashije nzombwira ugiye amaye miliyoni. Ibari secret. Tuba dushaka kwanza abantu batwemere hama tukazojya amahera aboneka. Sigwe kuko amahera si kibazo. Amahera si kintu kikibazo cyane. Jendi buka Bifes arize kumbwira yuko atojya n'umiliyoni ngo kugibera show. Ariko ati none Bifes na Jendi Alvin Smith la face originale. Ugia niwe moi je suis moi et lui c'est lui. Sawa. Alvin ikibazo uhora wifuza journalist bakubaza ariko ntibakunda kukibaza kenshi niki. Urashaka cyane ko journalist bakubaza icyo kibazo. Ariko kenshi nakunda kikubaza. Chevyo ndavyibagiye nzovyumvira nzokubwira. Ikibazo abashomezi bakubaza sana kakujena kuri rugero dasanzwe. Kibazo aba journaliste bambaza kikanjena. Kumbaza est-ce que tu es en couple? Kubera iki? Kumbaza est-ce que tu es en couple? Kubera iki? Nene babikene ko tubimenya. Ahama bikungurika iki? Ushaka kuma mushika? Alvin. Donc quoi kumbaza que je suis en couple ou pas? Pourquoi faire? Tu veux faire quoi? Tu veux quoi justement? Tu veux me donner ta sœur? Quoi? Alvin, nibikene yuko abantu bapostinga bakunzi babo. Ko abastar. Nibikene. Igihe mutongozanya igihe mudragana mwadraganye en public kuma post
ntibikenewe ko umupostinga kiyese uvyishakiye ukavuga bon ndamupostinze sino ndibaze yuko atakontra mufitanye n'umukozi wawe yo kuza uramuposta wowe nimbo bigira wewe toi t'es toi et moi je suis moi. Ça Alvin, merci beaucoup. Merci à vous aussi Isaac Classique. Ah ok, ariko sino kureka vimoto tukiri acapella gato en tout cas. Acapella. Chaque acapella. Sifite dread muganda zifise. Nga sifite dread. Muga ndumuniga Tierto Babyloni. Toi nguru umukingi wa rap ukiyita number 1 mu barapere moi j'ai pas peur shakuzarena brad ofere fata mike fata yindi tuje mu kibuga turabe urutu wundi nakare nguru umukingi harabavuga ngo sizi kurapa ikirundi niyidakarira kuga aho shase kuvuga bajya ari abantu bavuga ko je ntazi kurapa ikirundi arandi bigira abakingi akigira abahinga abandi abasimba atanakimo baza tarugupinga wa muhamaka agahunga nakubali jewe stevya nka honda nkagimiringa hame mpakwa no kuyinga niyo mavu mu kuvyuka mbaza gusenga mbaza ku yaga nakubali Alvin Smith niwe turi kumwe nawe ngaha nitwa Isaac Classic subscribe like na share hama ibindi byose bibandanye Alvin je ndagushimi hama tubandanye ariko nta n'ikinyobwa nta bia ntacyo tubuze kandi abafani ntibaze yuko twabuze hajya ufise amafaranga ngahe mufuko no sindayabuze turabe kubera iki ko ushaka kuraba umufuko wanjye turapocha Chelsea shaka na tamara fisi ncanguma njya ayo sinayo cyo bari igihumbi mugabo yitwe kora amahera sawa merci beaucoup nari kumwe na Alvin Smith